Mwaramutse. Ikibazo maze imisi nkurikirana ni ikibazo c'impunzi ziri muri Tanzania, mu makambi Tanzania, bariko barakubagura birukana babafata nabi. Kibabaje cane kubera bakoresha brutalite idasanzwe, une brutalite novuga africaine si vous voulez, munyihanganire. Jewe rya brutalite mbona guturamaza abantu, kubakubita, kubafunga, kubakubagura, n'ibintu novuga biteye isoni, n'ibintu biteza urubwa ubwoko bw'abanyafrika. Ukuntu twama turiko turajyana, mugabe ejo uzoza wumva ngo abazungu. Urashobora kuvuga umuntu wo mu Tanzania ukuntu afata umurundi akamumaretreta. N'igihe yoba ari umu illegal immigrant, aba immigrant illegale bariho muri Europe, huzuyeho abarabu n'abirabure badafite ivyangombwa. Murabona polisi yafashe ikagenda ikazira kwita abantu ikabashira mu mahantu ikabaturira ama shelters n'ibindi. Nageze kumva umuntu muri Europe de l'Est yakubaguwe akivuye muri za Serbie. Neza ko Europe de l'Est bakiri bakoresha irya brutalite y'ikomuniste. Mais encore une fois nshaka kuvuga ngume muri Afrika ubwo bukoko ubwo bonyeshamba aba Tanzania bari gukoresha mu guhohotera abarundi burarenze. Hari abantu benshi bacavugaho mahoro yarabonetse, abarundi bakwiye gutaha. Ico nibaza ko ari intuzeye assessment evaluation umurundi akora iyo yahunze, kubera buryo iyo uhunze harabamo ibintu vya trauma, haba n'ikintu caguhungishije. Ngihere kuri trauma, hari umuntu usanga yarahunze canke yarabuze umuntu 72 arasubira arahunga, canke arabura umuntu 80 na kangahe arasubira arahunga, canke abura umuntu 90 na kangahe arasubira arahunga, canke abura umuntu 2015. Abo bantu usanga bafise iyo trauma yuko nako nejo bundi bashobora guhunga, bashobora gupfa, bashobora kubura kwakwa ubuzima. Ugasanga bariko barezita, iyo babwiye uti dutahe tuje hariya, usanga batagororokewe bati hoki tugende hoci. Ico ni kimwe. Icya kabiri, umusanzwe umutekano ubasha kuwubona muga wundi ntawubone. Wanashaka je nkunze kuvuga hari abantu benshi bari Burundi, dufate nko 80 fata umwaka umwe 80 haku ntwari ya Colonel Jean Baptiste Bagaza. Hari abantu benshi batamenya ko hari n'abantu bahungiye imutabira. Imutabira ntabari bari muri za mishamo za Uryankuru mu Rwanda no muri Zaire. Hari abantu benshi batabazi ko ari abantu b'impunzi, bavuga bahunze iki, niba barahunze ubu bazona iki kugaruka, kuko abantu benga umutekano urakwiye. Mugabo bahunze, abari bahunze bo babona ko umutekano wabo udakwiye. Uvuga ati none ubu umuntu yotabo mugira iki? Nabo bantu no kubwiza ukuri wari gutana cyo bari kumugira. Mugabo bo babona ko umutekano turakwira, ko icatumye bahunga suva ndi kubavuga kitarahava. So nuwavumbwira Uburundi umutekano urakwiye, icatumye bahunga caraheze, woza ntaco bomugira. Uko siko bevariwa ntuzeye dossier y'impunzi, bagomba kuraba ko ari comfortable gusubira iwabo. Donc nari kuvuga ko muri make iko guhohoterwa bibabaje cane. Binababaje yuko ari guhohoterwa abari Tanzania exclusivement, ntabwo abari muri Congo, ntabwo bari mu Rwanda, ntabwo bari muri Uganda naho nyine bahari, ntiyabuze n'abari muri za Kenya mu makambi bariko barahohoterwa, plutôt bahari mugabo batariko barahohoterwa. So ni kibazo kiri mu Tanzania gusa. Nibaza ko ari ubukozi bw'ikibwi Tanzania, ico ni cambere. Ica kabiri, ubukozi bw'ikibwi bw'abadede bavuga na Tanzania bati aba barundi bari kudutesha urubwa, canke ni babandi baba SNL, baba SNL, ndakoze kubyitiranya, baba FNL bagwasa bahunga, tugomba kubakonjiga, nibagaruke tubakonjige kuko grammaire yakon irabandanya. So nibaza ko ivyo kintu kibabaje. Alors malheureusement inkuru mbi ku mpunzi nuko en fait impunzi nta mategeko amusanzo hari. Amategeko ya UNHCR canke HCR, mugabo HCR nta gisirikare fise, nta gipolisi fise, ndashobora gukora. Abategesi impunzi bari à la merci y'igihugu kibatunze, nico gitesida. Kirashobora no kuvaradinga amategeko ya HCR kuko ubakoze iki. HCR yafise igipolisi, HCR nta gipolisi ifise, nta enforcement ifise yo kuba amategeko atubahirijwe ntacikora.
ikindi burya HCR nayo ikoresha abantu ntabwo ari ikintu kivuye mu ijuru gikoresha abantu dans le temps barakoresha abantu bavuye mu bihugu birimwo novuga demokrasi liberté n'agatekazi na muntu mugabo ubu nakazi gasanzwe umuntu ashobora gusaba no mu Burundi ushobora gusanga n'umukuru wa HCR aho muri Congo aho mu Burundi abarundi abakongomani bavuga ikirundi abakongomani bavuga ikirundi bafise bariko baratotezwa n'umukuru wa HCR w'umukongolese donc bashaka kuba umundi muntu washaka kuguhohotera kumva nyene yuko atazira droit de l'homme ni kineza ko ari navyo bakora no muri Tanzania barabuza nk'umuntu aje akabona ari karabakoroga canke ari karatanga amaraporo akamwirukana bati tuzanira umuntu wo muri Sudani tuzokumvikana canke wo muri Congo canke wo muri Sepa ahandi hose bashaka kumvikana donc nta mategeko abaraba usanga mu bihugu unabiravye comme preuve impunzi iri muri Tanzania par exemple ntirekuriwe kurenga ikigo c'impunzi donc ikambi y'impunzi mugabo ujabutse gatoyi ugashika nk'Izambia Amarawi naho nyine nabone impunzi muri Lirongo zidandaza muri Zambia impunzi irarekuwe kurengana ikambi sinzi ngene bayita ngwite maheba wararekuwe kurenga inkambi mugabo gusa ntiwarurekuwe gucuruza no kuvuga nta muntu agufata ngo uri mu gisagara bagufata gusa ariko urakora akazi umva ko ivyo byasaba work permit nuko uguma urashaka kuva mu nkambi ufite amafaranga yo kwitunganya hano ujabutse ukashika muri Zimbabwe hoho warurekwe kuva mu nkambi ukajya ahantu ushaka ugakora ikintu cyose ushaka legale ikintu cyose legale pour ko dagiye kwiba bon wivye naho nyine batagufasha biragusha gusa cyashaka kuvuga ufise amafaranga urashaka kugenda muri Iharare ugacuruza mu bandi bantu ntabwo ari lazima ngo ugume mu nkambi aho hari muri Zimbabwe dore kwereka yuko amategeko agenda atandukanye from country to country kandi mwavuga ngo mwese murabwa na HCR iyo nico kidasida nyine kibafata muri South Africa hoho nta n'inkambi hari urashobora muri South Africa bakamenya ngo uri impunzi mugabo uca wimenya nta HCR nta bigori nta biharagi nta buruguri wewe uca wimenya bamwe bashimiye iyo situation kubera ushobora kwidebrouiller abantu bashobora kwidebrouiller mugabo kumbure nk'abantu bafise famille niya abantu bagwaye abantu bashaje ku muri systeme ntiboyikunda bashima systeme y'inkambi mwaje kwereka ko systeme zitandukanye wajabuke nk'izabura ibihugu byinshi byo muri West na Jutumana ariko navuga n'umugenzi umwe avuga ati jewe Occident liberté freedom droit de l'homme mbona baduha nta kindi gihugu no bikaba navyo niyo mpamvu bingora ko noshigikira nk'akarorero Iran contre nuzeye Amerika komanda jakunda kora indi video ntagira ubwabo ama-comment nzokikora ko video ndumuze rero shavuga ushe muri Occident usitoke bakwemeye kuri impunzi muri zo za France Angleterre Scotland Norway America Canada USA ni America mvuze America mvuze USA hanyuma Australia New Zealand etc bakwemeye kuri impunzi ico gihe ahubwo uburi half inusu y'umwene gihugu no kuvuga urekuriwe buri kintu cyose cy'umene gihugu minus ukuyemo ibintu bike aho numbereye nko mu gisirikare mu gipolisi mu nzego zishinzwe intelligence izo zinyamiramabi cyangwa ibintu nk'ivyo ziperereza no muri ministère des relations extérieures urashobora gusanga basaba imyaka umuntu abaye mu gihugu ibintu nk'ivyo cyangwa ubwende gihugu citizenship donc ntubunwa n'igihugu uburi permanent residence mu guvyigisha ko muri buhungiro cyangwa permanent residence no kuvuga ufite avantage nyinshi cyane harimo justement ko ubaho ushatse uko ushatse etc njaka kuvuga yuko mu isanzu HCR nubwo ifise novuga legal framework international d'abord ntabwo iri pratique buri gihugu iri vague kandi ntabwo nivyo bikeyi iri vague ifise ubushobozi bwo kugenda mu gihugu ngira ko birakurikirano bashe gutanga amaraporo n'ibiki mugari muri ayo maraporo nayo ntabakwiye kandi ntabari actionable ntacyo bayihandese ngo akora iki so nico kibazo ndaza abarundi bari mu Tanzania bafise muri iki gihe person mabingora kumenya ngo wokora iki sepa ikibazo ginaza banafise kandi n'abantu novuga ko bava kumbura mu mafamiye ya Kenya ndashaka kuvuga ngo se n'umuntu wo mu diaspora ngo yoza arabafasha kugira ngo barabe ko bokunguruza koje numva nk'umusore yafise amafaranga vyiza worondera vyushoboye abantu usanga bafise amafaranga ufise nk'aka kamera uri kuracuruza utuntu ndavyibuka je ko hari abantu usanga bafise udufaranga dukeye mugaka kaguma tinya
yiwo turi kidetinga kumbura kabazi ngene bimeze muri Mozambique, muri Zambia, muri Malawi, muri South Africa. Burya ngo nkuko bavuga mu Kirundi bavuga ngo mpakate ndambarare arutwa na mpakabando na ndare. Bo nico nagira mvuge kubisigaye abafise amaju mushobora kubavugira kumbura abafise amashika mutwara neza ko babirimo babivuga. Sinzi umuntu individuel ko yakora plaidoyer mbwa encore une fois ivyo bintu ni ibintu bidepassa abantu kandi novuga ko ari gitigiri gitoyi au niveau international ikidashobora ku attractinga nuzeye opinion internationale mu gihe hari bibazo biri pressant ivyo byo muri Iraq n'ibindi bihugu en fait bifise ingwano iri fully fledged ibintu nk'ivyo n'abandi baba bafise abandi benshi babavugira ibintu nk'ivyo donc usanga impunzi ata umuntu abavugira ata uburemere ijwi ryabo rifise. Sawa mbuge musimiza, bye bye.